Nitwa Nzeyimana Chantal, ntacyo mfise nkora. Nitwa Ntakirutimana Janine, nkaba ndandaza umunyu n'ibitunguru. Niko kazi kiwanje ka misi yose nkora. Jewe nitwa Ndereyimana Jetruda, nkaba nsanzwe nkora ibintu byo kudandaza amatomate, ibirungo, ibintu nyene by'abantu barya. Iyo hagize nk'utwiyumvirako hakagira akantu atanga karadufasha twebwe bantaho nikora. Cyo tubivuga ko twe tuvyakira neza ikibazo gica kihaba. Nukubera icyo usanga ufise umutahe mutonya. Utotuma wo kwiteza imbere mu byo hirya no hino. Turabishima cyane gose ko tokora imigambi yo kwiteza imbere, ariko rero uburyo nibwo bugorana. Habonetse icyo nokora norima nkadandaza, urumva sinobura ibyo nkora kabisa. Igituma tuvyumvamo yaba umuntu atiyumvamo akazi ntogatondako misi yose. Rero bakazura gatondako misi yose bikanka kuronka muga watonze. Twebwe tworoherwa ngaha indagara zikiri ngaho. Urabona ko ico kibuga kigaragara ngaho. Rero babakiriye baje bazana bibikwega buke kugira uronke umukiriya gushora atari umukiriya nyene w'umugenzi avuze ati harya nari ndahaza umukiriye ntashobora gucaza kugushorera. Ahubwo ikintu mbona nuko isoko yobanza ikamera neza ikajamwo abantu hose. Kubera burya nk'ahantu hangana ukuhagaragara uca usanga umengo ni ikibazo. Umukiriye kugira gushikira aja ava mu yindi soko yakure biragorana kubera iriya soko irepfo y'ibarabara. Twebwe turavyumvamo cyane gose kuko ari byo tumenyereye, ariko tukabura uburyo bwo kugira ngo turondere kuvyerekeye ibintu byo kuvuga ngo turaronderana amahera kugira turondere uburyo bwo kwiteza imbere.